Mu misi iheze leta y'u Burundi yafashe ingingo y'ukugara urubibe ihana n'igihugu c'u Rwanda. Iyo ngingo ikaba yafashwe hamaze imisi mikeya habaye igitero mu Gatumba. Igitero cahitanye abantu bashika 20. Leta y'u Burundi yagirije leta y'u Rwanda ko ariyo itunze abo bantu, ko imitwe yabo iri mu Rwanda. Umukuru w'igihugu yarasiguye neza ko u Rwanda arigo rubaha n'ibiro bakoreramwo, ariyamiriza iyo ngendo, aravuga ko ari ingendo igayitse, ko ubwicanyi nk'ubwo buriko buteranya abanyagihugu b'u Burundi n'abanyagihugu b'u Rwanda. Iyo myidogo rero niyo yahavuye ivamwo kugara imipaka u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Ndabibutse ko ico gitero cabaye mu Gatumba kigahitana abo bantu bose, ivyaco bikirimwo igipfungu. Leta y'u Burundi yagirije umuhari Rede Tabara ivuga yuko uhawe indaro n'u Rwanda, ko ariyo yagize ico gitero ikica abo bantu. Ku rundi ruhande umuhari Rede Tabara uvuga yuko wagize igitero mugabo abo bantu bishwe n'abasirikare b'u Burundi. Kandi uwo muhari ugasaba yuko hokorwa amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane abishe abo bantu. Ivyo navyo leta y'u Burundi ikaba itavyemera. Aha rero umuntu agaca yibaza ati none ukuri komenyekana gute hadakozwe amatohoza yimbitse kugira ngo inkozi z'ikibi zakoze ayo mabi zigaragare, zimenyekane. Nkuko nabivuze ubwa mbere, birashoboka aba bantu bakaba bishwe n'umugwi Rede Tabara urwana. Kuko mu myaka yahera abagwanyi baraza bakica abantu kugira ngo berekane inguvu bafise. Ku rundi ruhande nago birashoboka ko aba bantu bishwe n'ingabo za leta zihawe itegeko. Ivyo twarabibonye mu myaka yahera ukuntu leta yahitana abanyagihugu bayo igacisha ku buhombo kugira ngo yagirize umugwi kanaka urwana, iwutukishe kugira ngo ironke ukuntu yerekana ko uwo muhari koko ari umuhari w'iterabwoba, amakungu yowucira umukenge. Kugira ngo rero igipfungu nk'iki gihere, nuko hoba amatohoza yigenga kugira ngo ukuri kugaragare. Ako karagaciyemo, reka ngaruke ku migenderanire iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi.